Apprenons le kirundi et le français. Ce petit reptile s'appelle le lézard. Le lézard. Mu kirundi baca bavuga ngo ni umuserebanyi. Aka gakoko rero mu rurimi rw'ikirundi kitwa umuserebanyi. Murakoze rero, muzogaruke dusubire tuyage mu biganiro byo hanyuma. Izina ryanje nitwa Feliciano Bankunguka, mumenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku murongo wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Murakoze.